Bakunzi b'ikiganiro c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu cete Yakobo yandikiye ishengero igice ca kabiri umurongo wa 13. Yakobo cete ca Yakobo igice ca kabiri umurongo wa 13 handitse ngo kuko urubanza rutagirira akagongwe utagiza akagongwe, ariko mu rubanza ikigongwe kiratsinda. Bakundwa muriko muradukurikira, nkundi yandakware ngo mu rubanza ikigongwe kiratsinda. Hariho urubanza bari ukumereye nabi, ariko ikigongwe c'Imana kiragutsindira. Imana ishimwe cyane. Hari ivyakwagiriza vyinshi, ariko ikigongwe c'Imana kiraseruka. Ariko si ivyo gusa, n'ubu ikigongwe kirakora ngo utagize ikigongwe nawe ntazokigirirwa. Kandi mu rubanza iyo usavye ikigongwe kenshi uratsinda. Mu rubanza iyo utanze ikigongwe kenshi uratsinda. Imana ihabwa icubahiro. Sinzi ibikwagiriza, sinzi ivyo wagiriza abandi, mundira ndakware ngo mu rubanza ikigongwe kiratsinda. Uyu munsi ikigongwe c'Imana gitsinde mu bugingo bwawe, n'ikigongwe cawe gitsinde mu bugingo bwawe no mu bugingo bw'abandi. Imana ihabwa icubahiro. Ikigongwe c'Imana ciyerekane mu muryango wawe. Ivyo babibagiriza, ivyo Satani yoba ariko arabarega, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umurezi wa bene data yamaturega ku murango no mwijoro. Wawundi aza kutwagiriza ivyakozwe, wawundi aza kutwagiriza ivyamaze kwishurwa kubera kutabimenya, tukibagira ikigongwe c'Imana. Nje kukwara ngo ikigongwe c'Imana, ikigongwe mu rubanza kiratsinda. Imana ihabwa icubahiro. Imana ikwereka ikigongwe cayo uyu munsi. Imana igushoze nawe gutanga ikigongwe. Ntiwiyumvire, ntiwibagiraho Imana yagukuye, kuko hari igihe twibagiraho Imana yadukuye tukicara tunegura abandi, tukicara tuvuga amajambo acira imanza abandi, ukamengo twebwe turi bitangaza, twebwe ntitumeze nkabo canke twebwe ntitwoba nkabo. Imana itufashe, Imana idushoboze, igushoboze gupfukapfuka mugenzi wawe, igushoboze guhagara mu kigongwe. Abagerageje kungirira nabi nkabereka ikigongwe naratsinda. Hari aho vyagora akavuga ati ibi vyose ni kubera utamuhanye, ni kubera utagize iki. Imana ntibuza guhana, Imana ntibuza gufata ingingo, ariko ikigongwe kiratsinda mu rubanza ubwo ariko gose. Ikigongwe kiratsinda mu rubanza ubwo ariko gose. Imana iguhezagire, ijambo ry'Imana rikorere rizima, urekure umurazi ugende, agacinyizo k'umubabaro n'agahinda wagize kubw'ivyo abantu bakugiriye utsinde uyu munsi. Wumva uronse intsinzi mu masengesho, wumva uronse intsinzi mu migenderanire yawe n'abandi, mu migenderanire n'uwo mwubakanye, n'abo muvukana, n'abavyeyi bawe, n'abo uvyaye, n'abo mukorana. Ikigongwe gitsinde mu rubanza uri kugwana nago. Imana iguhezagire, Imana igushoboze, Imana ikwereke kugira neza kwayo, igusesekaze ikigongwe cayo. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen.